igihimbaye rero nguko tuvyumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi, wabungere basubiye inyuma bahimbawe, bagenda baranyinahaza Imana bayishimagiza. Kuko dukunze kubizirikana, biratangaje bose ko abo bungere boro bagiye, ariko ntibatubwire yuko ari na kimwe barose babahaye c'ivyiza vyo ngaha kw'isi, cari kubatuma basubira inyuma bahimbaza Imana banezerewe gusumba. Nuko rero hari ya nkuru nziza ya Noheli yo nyene ubwayo yatumye bumva yuko bahindutse, babaye abandi bantu basigaye buzuye umwizero, babona yuko bashikiriye ubuhirwe, batanguye kuba mu mahoro. Kandi nta gitangaje kirimo, iyo umuntu yibutsa akanyota abantu bo kw'isi yose bari bamwe bafitiye kwibonera Imana no kwibanira nayo. Niki gisonga cyo mu gitabo twumvise, igisonga cya mbere, murumvise ko umuhezagiro bene Yuda bifuza wari uko umukama ngo berekeza kuri nyonga ziwe, akabaraba neza, akabaronsa gutyo amahoro. Ico conyene ko Imana yobaraba neza ikaberekeza ko inyonga zayo, za nyonga rero zitanga umuco wose, zikaca ziboneshereza uwo Imana izirabishijeko, uwo ari wo muhezagiro. Abantu bakumva yuko babaye mu mahoro, nka kurya wari mu muzima mwiza urikanga byose, uramutse ubonye agaco wumva umenga urahimbawe, kandi umuco atari ikintu ufata mu minwe, mugabo kikakweza agatima kuko kikuhumuriye amaso. Rego ntibuba ukagusaba ibiruta ivyo mu bwuzure bwa kera. Nico gituma jambo rigeze umuntu arico ciza gikomeye, kandi akaba nawo muhezagiro urimo byose. Kako nyene muri we Imana yabarasiye ko umuco w'inyonga zayo gusa, Imana yari yiziye mu mwana wayo, ifata ya kamere y'abantu yari yarwanije, irayirura, mbere itera iteka kuko ishobora kumwana na kamere y'Imana mu buryo bw'ikunyegezwa. Abungere ntibarize kuzirikana ibyo byose, mugabo basubiye inyuma bahimbawe, kandi atakindi kintu na kimwe batubwiye ko bagabanye bagikuye muri iryo senga ry'ibuye. Ni ukuvuga rero ko ubuzima bwabo bwaciye buhinduka, biyumvamo ubuhimwe budasanzwe bwabatumye baca baninahaza Imana barayishimagiza. None yamuvukanyi kuri uyu munsi twaje kugenguruka ibyo twahawe n'Imana muri uyu mwaka wose. Woba wibuka ko wafashe akanya muri uyu mwaka wose ko kuza urahura n'Imana kugira ngo ubuhirwe bw'Imana bugutahe, naho nkumbura atabindi bintu uba wararonse. Muri bwa buryo butatu ntabesha tuzi ko duhuriramo n'Imana, uburyo bw'ijambo ry'Imana, uburyo bw'amasakaramentu, uburyo bw'ikiremwamuntu, na cyane cyane buri mu ngorane. N'ubuhe buri kurarimbura wakunze gukoresha muri uyu mwaka kugira ngo uhure n'Imana, uyakire kandi ikuzuze mu buhirwe butuma n'abandi bakubona baca baninahaza Imana. N'ubuhe buryo buri kurarimbura wakunze gukoresha kukushima guhura n'Imana? Mbega urabona by'ukuri ko iyo Mana agiye murahura hari icyo yahinduye mu buzima bwawe? Yoba yaraguhinduriye ubuzima bwawe ukabona ko ubaye umuntu
kuririmba agize ati Imana yaturungikiye umwana wayo kugira ngo aturonkere iteka ryo kuba abana b'Imana. Iryo jambo ryo mu Bagalati igabane ca 4 guhera ku karongo ka 4 nyene rirahambaye cane. Rero ikizokumenyesha ko mwahuye n'Imana ikaguhindurira ubuzima nuko usigara wemera koko Imana ari umuvyeyi wa twese. Benshi baremera ko Imana ari umuvyeyi mugabo ubwo buvyeyi bwayo bakabwiroresha ko gusa bakagomba mbere ko iyo Mana yozira kwerekana mu kugirira nabi abandi abo bita abansi. Wewe rero kizokumenyesha ko mwahuye n'Imana ikaguhindurira ubuzima nuko usigara wemera koko ko Imana ari umuvyeyi yawe wa twese dusangiye twese, kandi ko natwe dusigaye rero turabavukanyi, kandi abavukanyi atari ibyo kwigirisha. Ngiyi inkuru nziza inezereza igihugu cose, kandi akaba ari nayo izana amahoro. Kuko abantu bamaze kumva yuko basangiye umuvyeyi kandi bakemera ko ari abavukanyi, amahoro ababonetse. Niyo nzira y'amahoro. Ahantu mwese muca mwumva niho tugikeneye twebwe kuronka umuco wa jambo, kuko rimwe na rimwe ukwakira jambo yize umuntu ntikurashobora kudutuma twumva ko twese turabavukanyi. Kuko bamwe mu bazirikana ibyo kwemera ngaha muri Afurika bakunze kuza baravyandika amazi y'ibaptisimu badusutseko ntarashobora kurusha ubukomezi amaraso y'imiryango yacu, ay'ubwoko bwacu, ay'intara n'imigambwe twiyumvamo. Ayo mazi y'ibaptisimu kandi yabwirizwa kudutuma tuvuka tukaba bashasha, ntarashobora kurusha ubukomezi amaraso y'akaryango tuvukamo, amaraso y'ubwoko twiyumvamo, amaraso y'intara n'imigambwe twoba twiyumvamo. Umunsi wo gusozera umwaka uyu, niba warateye intambwe mu kwemera ko Imana ari dawe wa twese kandi ko twese tuvukana, nukenguruka usubire rero muvukanyi, kuko muri uyo muco n'ibindi vyiza vyose uronka canke waronse bica bigushirizaho kuryohera, kandi ukaryoherwa no kubisangira n'abandi. Ariko usanga utaratera imbere, usaba Imana muri gihe cyo gukenguruka kugira ngo utere imbere muri iyo ntumbero. Gutyo rero uzoheza ukumva ko ubuhirwe bw'Imana bugutashe, waba ufise vyinshi canke ufise bike, waba ufise amagara meza canke amagara abayabaye, mbere nawe yoba ariko aragucika, kuko uzoguma uremye ukuzi yuko wa muvukanyi wacu wa mbere Yesu umaze gutambuka azokwakirana wese. Munkundire mfatire kuri iri jambo nyene ryo gusangira n'abandi, kugira ngo mpereye ku karorero keza ka Bikira Mariya ngire icyo ndabifurije mwese uyu mwaka uca dutangura w'ibihumbi 2022. Murabibona Bikira Mariya amaze kwakira imihezagiro y'Imana yaciye amenya kuyisangira n'abandi. Ibyo ni ijambo rimwe, kuyisangira n'abandi, kumenya gusangira n'abandi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yaciye aza gusangira ubuhirwe na Elizabeti
bagaca batubwira ko yari mwene wabo cyangwa mubyara we. Ibyo ari byo byose ni ukuvuga bari bafitaniye ubucuti mu miryango, ngo yagiye gusangira n'uwo umuntu azirikanye agashikana kure. Harimo inyigisho tudakunze gushikako ku vyerekeye iteka duterwa na jambo yigize umuntu iyo aduhaye umuco mushasha n'ubukomezi bushasha tukavyakira. Uwo muco n'uwuhe n'ubwo bukomezi n'uwuhe? Nuko hamwe abana bavukana ku bavyeyi bacu ba mbere bitwa Adamu na Eva, hamwe rero vyari vyabananiye kugira umuvukano, kandi bari basanzwe bavukana gushika n'aho bicana. Mu muco wa jambo yigize umuntu, abaryango baca baronderana bakerekana batyo umuvukano mushasha urengeye w'amaraso, urengeye w'akaryango gusa ufatiye kuri Yesu umwana w'Imana, aho muri we twese duca tuba abana b'Imana, abavukanyi biwe. Bikira Mariya yagiye kurondera umuntu wo mu miryango, abari batangura kwereka uwo muvukano, kuko muvukano usigaye ushoboka muri jambo yigize umuntu, aho ku bana ba mbere bavuka ku mupaka umwe n'umumama umwe vyari vyabananiye yuko bagira umuvukano. Muri Yesu umwana w'Imana, umuvukanyi wacu mukuru, twese rero turashobora gushika ku rugero rw'uwo muvukano w'ukuri. None rero bakunzi b'Imana mwese, ico ndabifurije nuko muri uyu mwaka duca dutangura mwese mwokama mwitera iteka, haba mu ngo no mu miryango yanyu y'amaraso canke mu mibano yacu y'abasaseredoti n'abihebeye Imana, nuko tworangwa n'uyo muvukano w'abakiriye ijambo yigize umuntu, nabo baba baratandukanye canke batatumvikana, kandi birashika haba mu miryango y'amaraso haba no mu mibano y'abasaseredoti n'iy'abihebeye Imana, nabo baba baratandukanye canke batagishize hamwe rwose, baze baronka ingoga zikomoka kuri jambo yigize umuntu, umuvukanyi mukuru, baronderane basubize hamwe, babeho mu muvukano mwiza kandi mukuri. Kandi ico cifuzo canje sinaho ndagikuye, murazi ko kenshi bikunze kutworohera kwama turiko turacambirwa kugira abagenzi mubo tutabana hafi. Biratworohera kumva yuko dukunze abo tutabana hafi, gushika naho ishobora gushika nyene umuntu wahora kumufata nk'umugenzi. Ubu twebwe mubona za turahindagurika badushira ahantu hariya, wahora ubona umenga ya mugenzi, muramutse mutambuye kubana ukamengo biciye bihera, kandi wahora wirigura uragenda utari paruwase ugiye kumuramutsa ngo mugenzi ufise bamuguhaye wahakiwera intaha. Twama rero dukunda gucambirwa kugira abagenzi bari kure mugabo bari hafi, ukamengo ntitugomba kubereka umuvukano. Iyo niyo mpengamiro yacu, kandi tubwirizwa kubimenya, kuko uri kure ntagutera ingorane. Ugenda kumurondera gusa umukeneye canke agukeneye, aho urumva biraryoshe. Mugabo wa wundi w'Imana murakutana gato mu gihe cose, wama ugomba kuraba ingene womushira ku ruhande muje kurondera uwundi. Ukaba rero wase umunyamuryango wa mbere, umunyamubano
Bikira Mariya araduhaye akarorero kuko twoza turakundana duhereye kubo dusanzwe dusanganywe nyene mu miryango n'ahandi. Ubwo buvukanyi bwacu buri budatanguriye kubo turi kumwe abo tubana. Ubuvukanyi bwacu buzoba ari urugendo gusa. Niduhere rero kuri ba Elizabeti bacu, tubashire ijambo rigize umuntu, abanza buzuzemo akanyamuneza, babone ko iteka twatewe no kumenya Imana ari dawe wa twese, tugomba kurisangira nabo. Gutyo niho ubuvukanyi bwacu buzotandukira na ba Murundi, maze inkuru nziza ya jambo yigize umuntu igahava inezereza bose kuko yanezereje igihugu cyose cyashatse kuyakira. Muri uwo mwaka w'ubutumwa, uburyo twokwibutsa kugira ngo icyo cyifuzo cy'ubuvukanyi bufatiye ku ijambo yigize umuntu kirambuke ni bubiri. Ubwa mbere ni ukuza murishimikiza kwa gusoma kenshi, muzirikana mwongera musabikanya ijambo ry'Imana, cyane cyane mbere no mu bwuzure bushasha, kuko nibyo bitanga umuco utomoye ku buvukanyi bwacu, ubugene twobubaka ubugene twobukomeza. Hariho abantu nabo bakwiye gusoma ijambo ry'Imana, bama bigira gusa mu bwuzure bwa kera, kuko hari n'utuntu tubaryohera kandi bakagarukiriza ngaho. Mbere rimwe na rimwe ugasanga ibyo bafashe ku mutwe ni ibitutsi bimwe bimwe, kandi ari iby'Imana yagomba yuko twoheba. Umwe kwa wa muntu basanga ariko arigisha gasuku, kuvuga peroke, ayigisha ibitutsi, bakamubwira ati urabona ibyo bintu wewe uriko urayigisha? Nawe ati ndiko ndayigisha ibyo kugira ngo ibimenye ntize bivuge. Kandi muzi yuko peroke kimenye ari cyo zirasubiramo. Rero hariho abantu aho kubona ijambo ry'Imana murava, na cyane cyane umuco w'ubwuzure bushasha, bakunze gusa kwigumira muri ubwo bwuzure bwa kera, mu tuntu tumwe tumwe tuza turabaryohera. Oya, tuze nyabuna turasoma ijambo ry'Imana, turizirikane, turisabikanye, kugira ngo ritwungire ubuvukanyi. Icya kabiri ni ukwemera turaja hamwe ngo tuganire iby'ubuzima n'ibanga ryacu, haba mu mibano mito mito y'abakristo cyane mu mibano y'abasaserdoti n'iy'abihebeye Imana, kandi tukaza turabigira atari uguheza ibwirizwa gusa, mugabo tubyitezemo kubaka imibano myiza irangwa n'umuvukano ubereye abakiriye ijambo yigize umuntu, akaducira iteka ryo kuba abana b'Imana mu kuba bavukanye biwe. Kimwe no kugira inama, ikindi no kugira inama urondera no gukomeza umuvukano. Rero ndabifuriza mwese kuzogira amagara meza, mwirinde uko mushobora kose n'iki kiza cya coronavirus kiguma kirandagata hose. Ntimwave mugira ngo mwebwe icyo bafata, muze mutunganye ibyo mubanye n'umutwanyi, mubanye mu mahoro, maze umwaka wose muze muburye ubuzubanye. Imana niberekeze ko inyonga zayo ibampezagirire mwese
isigaye ibarose byiza byose ubona ko mukeneye